atafasha dukure nyarenga ngibyo riko rirareba nayo ngibukira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije ibihugu bihoza abana ndekukura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije. Mu ntumbero yo gushyira mu ngiro ivyapfunditswe mu nama umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yagirishije abakozi bakuru bo mu bushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije n'abikorera utwabo muri ico gisata, aho akaba ari kwigenekerezo rya 15 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2020. Umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije Dr. Deogide Rurema ari kumwe n'abakozi bakuru barishikiye ku rubuga mu ntara ya Kayanza, Cibitoke na Bubanza kugira batera intege abakorera muri ico gisata kugira gihurumbirwe gusumba. None ubwo koko basanze intumbero ya leta nkozi kandi mvyeyi yuko umunwa wose utegezwa kuronka ico ufungura n'umufuko wose ukaronka amafaranga ishoboka. Abikorera utwabo n'abagwiza mbuto bariko basahiriza iki kugira umwimbu wiyongere? Mbega amatongo yagarujwe agasubizwa mu minwe ya leta ariko akoreshwa n'amakoperative kugira ngo koko umwimbu wiyongere tugwanye ubukene n'inzara? Mbega hoho abarimyi bashize hamwe amatongo yabo bagakorera hamwe akunguka bibonamo nakahe? Kurikira kino kiganiro inka imirima n'ibidukikije. Umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije aratubwira intumbero yatumye yishikira ku kivi, aratubwira n'ivyamushimishije. Twarabonye ibintu bishimishije cyane. Cambere hariho ko abene igihugu koko bari ku kivi. Ca kabiri gukorera mu makoperative si ibintu ari umugani, ni ibintu by'ukuri. Hanyuma ica gatatu gishimisha cyane nuko abene gihugu bariko baramenyera gushira hamwe amatongo yabo kugira ngo baronke aho bagwiziriza umwimbo. Mbega none amatongo ya leta yari yarihagiwe n'abantu akaba yagarukanywe muri leta ubu ariko akoreshwa gute? Aya matongo yose y'u Burundi ateranyagira igihugu cy'u Burundi. Ico gihugu cy'u Burundi rero niryo tunga rusangi ku barundi twese. Ukuyemo akamanyu kamwe Uburundi buba bugiye. Nico gituma rero tumenya ko turiko turatunganya aya matongo yacu, tuyarima, tuyakoresha ivyo dutegereza kuyakoresha, tuzi yuko ari amatongo y'igihugu. Nico gituma ntagira uwemera kwitongo avuga ngo ngwiri n'isatuno twanje ngo nogurisha ko shaka. Ni igihugu ni ryatwese, nitunga rusangi rigize igihugu cy'u Burundi. Ivyo ni tubanze tuvyumve kugira tubere amatongo ica tubare n'ingere tuteza kuyakoresha. Muka hariho abarundi batabizi ivyo. Afata amatongo yari tunga rusangi ya leta ndetse atari bwakoreshwa. Musaza amatongo yose ataca ariko arakora nitunga rusangi y'igihugu rya leta. Agaca afata ngo rirya tongo ngo reka ndagigarurire gwanje ngo leta ngo ntusubire kuvuga n'ijambo na rimwe kuri iri tongo. Nivyo vyari vyabaha kuri Rugo Farm. Aya matongo ya leta yari yarihagiwe n'akagwi k'abantu cangwe abantu ku giti cabo ubu ariko arakoreshwa ku neza y'abene gihugu, nta koteshwa ahubwo bariko barayagwizirizamwo umwimbu kugira ngo uwo mwimbu ube inyungu kuri leta. Umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije ati iyo abantu bagiye hamwe bagakorera mu makoperative bica bitworohera kubafasha. Imirima iriko irakogwa n'amakoperative tuzoba tuzi
ibyo bazoba bakeneye ari fumbire, imbuto, imiti yo gupompa ingwara n'udukoko. Iyo rero abantu bagiye hamwe aha muri leta bica bitworohera kugira ngo turonke ingene tubatunganiriza. Nibi turiko turahimiriza ko abenegihugu boza barakorera mu mashirahamwe cyangwa mu makoperative, tugashiraho imirima y'akarorero, bica bidufasha kugira ngo ibyangombwa ari nk'imiti, ifumbire no kubabwira kugira ngo batangure kurima ku gihe bica bitworohera. Abarimyi bemeye kuja mu makoperative ubu barashima cyane bitegereje imirima yabo uko imeze, bariteze umwimbu mwinshi. Aho tugiriye hamwe tugakorera hamwe turabona ko ubu bimeze neza, umwimbu uri kuragwira cyane ku rugero rushimishije, aho abajejwe indimo baduhamagariye tukagiranira ikiganiro bakatwereka uko dukwiye gutera, ubuhinga bwo gutera imbuto tukayigendera ko turiko turaraba umwimbu ni mwiza cyane urashimishije. Turabye umwimbu tuzoronka tuzohava tubura naho tuwimburira kuko ari mwinshi cyane gusumba umwaka uheze. Ntango yamigoye, ubu turiko turaraba biratandukanye cyane no mu misi heze, abantu ntibavyitabira kuko leta mvyeyi, leta nkozi imaze kuduha ingurane, abantu benshi bari bazi yuko ari amafaranga tuzoshira hasi tukagabura. Rero bamaze kubona ibyo bari biteze atari byo, baracitse intege, ariko bamaze kubona dutanguye kwimbura baravuga ati ahubwo twarihenze. Ubu benshi bavyitabira ku bwinshi. Urunani rw'amakoperative rufashanya mu kwankadra n'amakoperative 320. Ahanini turiko dukorera ku burimyi n'ubworozi. Ku burimyi turiko turarima cyane ibigori, umuceri, ibiharage, ibitebwa bitandukanye mbumbarugo. Turiko turaba aho twatanguriye naho tugeze. Tugitangura umutahe twatanguranye ubu wariyongereye kubera twagiye turimbura, tumaze kwimbura tukaronka n'akarusho, uwo mutahe wariyongereye. Ibitebwa twateye bimeze neza, duharuye nko ku mwaka uheze twarimbuye amatoni menshi y'umuceri, twarimbuye amatoni menshi y'ibiharage. Ubu naho twararimye ibigori, turabona yuko tuzimbura bishimishije. Ibigori twarimye ihegitare 100, turabona yuko niwe buri ihegitare imwe izoduha itoni 7, turabona yuko tuzoronka itoni 700 z'intete z'ibigori. Turabona yuko tuzoronka imiliyoni zirenga 700 tumaze kubigurisha. Turabye amahera twakoresheje nayo tuzokuramwo, turabona ko dushobora kuronka inyungu y'imiliyoni ishika hafi 400. Kare nta muntu yashobora kwimbura n'ibiri 100 by'ibigori muri zone ntamba yacu ku mutumba Rusekabuye. Yimbuye ibiro 50 yabona ko menga yimbuye byinshi, mugabo turabona ko umuntu ashobora kuzimbura ni toni 5 arungu. Murumva ko bifise akarusho kanini cyane. Ikindi naco cyatumye akarusho byatuzaniye abarinyi bahindura ingendo yo kurima. Ubu bose baciye biga kurima kijambere kuko kare ntibavyumva, mugabo barayibo yaravuga ati kumbe kurima kijambere nivyo vyimbuka. Nako karusho byatuzaniye. Dufise akarusho kanini kubera yuko mbere ntitwatere imbutiro banuye kandi ntitwatera kijambere, ariko ubu dutera imbutiro banuye kandi dutera kijambere. Urumva turi mu mashira hamwe tuba turi mu bandi wunguka byinshi. Mbega abari mu makoperative impanuro n'inyigisho bahabwa n'abajejwe uburimyi bazakira gute? Inyigisho turonse turagenda tukazivugana n'abene gihugu bose bafise ayandi matongo basanzwe barima kugira ngo nabo barime nkuko twigishijwe n'abajejwe indimo, kugira ngo nabo barabe ku mwimbu woduga. Kora dukore iki dufasha twebwe abanywanyi dutegura umurima. Ikintu cambere badusaba nk'abanywanyi ni guca imikobe ku murima. Uyu murima mubona inyuma naho bitaboneka harimo imikobe ugacuterako n'ubwatsi, hama wejeje abafundi bagaca baza akakwereka ukuntu utera ku mirongo. Biheze bagaca bakuzanira imbuto ziteruye kumwe n'abahinga kwereka ukuntu uzitera n'ukuntu ushirayo ifumbire, hama kaza baragukurikirana n'imiti. Koperative ikindi twongera iraduha n'imiti yo gupompa n'amapomo yo gupompa, bakatwereka n'urugero dukoresha. Nakahe kamo batera abataraja hamwe ngo bakorere hamwe? Akamo twotera abene gihugu nuko bomenya ko gukorera hamwe ari vyiza cyane. Nubu tuguma duhamagarira abatariyumvira kuja mu makoperative kuza kugira ngo dukorere hamwe kugira ngo dutere imbere. Ico bahomba nuko ubumenyi bugezweho ntabwo bashobora kuronka batagiye hamwe n'abandi. Deogide Rurema ati aho rero harimwo uruhara rw'ubushikiranganje bwishike ku kivi, ati kandi harimwo n'uruhara rw'abaje intwaro. Aro twabonye yuko hariho uruhara rw'abajejwe intwaro,
hariho uruhara rw'abaserukira abenegihugu nk'abatowe n'abenegihugu nk'umushingamateka Manirakiza Kome. Twabonye ko yagize uruhara runini cyane, yaje gusaba impanuro mu bushikiranganje hanyuma tukamufasha. None nawe yamaze gushira hamwe abenegihugu barumva ko bashobora gushira amatongo hamwe kugira ngo bagwize umwimbo. Turashimira na leta yamirikira duha intege zo gukorera hamwe mu makoperative no guhanahana ubumenyi butandukanye, kandi tugashimira leta uburyo ituronsa ibikoresho, ifumbire no kuronka imbuto zirobanuye. Cyo no kongera ko ahanini tunashima cyane nuko hariho abagwizatunga b'abarundi babonye akamaro ko k'amakoperative ariko arakorera hamwe, baciye bashiramo uburyo kugira batera intege ibikorwa biriko birakorwa n'amakoperative. Nkaho novuga umugwizatunga yitwa Ntakarutimana Baruteremi, benshi bamutazira shopping, uwo ariko arafasha bikomeye mu makoperative kugira ashobore gushika kwihangiro anayateza n'imbere ku rugero rufadika ruboneka. Nkuko mwabibonye imirima uko imeze yose yafashwe mu mugongo no mugwizatunga. Mbega abajejwe intwaro bobo bafise uruhara uruhe mu kugwiza umwimbu mu burimyi n'ubworozi? Uruhara rw'intwaro n'ubwo guhimiriza, twama iminsi yose mu manama dukoresha tubahimiriza gukorera hamwe, kuko bituma bagira inguvu, bigatuma bimbura byinshi kandi bagakora ibintu bisa n'ibifise intumbero nziza, aho usanga bashize hamwe inguvu, usanga baronka nizo mbuto zirobanuye, bakaronka n'ifumberi ndetse bakaronka niyo miti. Turiteze cyane ko mwimbu zo kwiyongera, kuko turabye namwe mwabyiboneye aho mwaciye mwabonye ko imirima imeze neza, kuko bateye imbuto zirobanuye, bashizemwo ifumberi ndetse n'imiti barayifise. Imirima rero imeze neza, nta kibuza umwimbu uzokwiyongera. Twabihereye muri umugambi janye n'uburimyi, kubera ko ubushikiranganje bujejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi bwafashe ingingo ko abantu bose bagomba gukora bakurikije impanuro bahabwa n'abajejwe uburimyi mu burere butandukanye. Muri intara twaje dufata umugambi wo gutera ibigori mu burere bwose aho bashaka kubitera, nkuko abajejwe indimo babigize. Mwabonye yuko imirima dufise iteye igomwe. Turizera neza yuko kubwo inyigisho twahawe nk'abajejwe intwaro natwe tugaca tuzishikiriza abenegihugu, twavuze rimwe bumva kabiri, uvuga ko muravye umwimbu tuzohava turonka muri intara yacu bitegujanye n'ibigori ari umwimbu mwiza cyane. Ino murabona ko ari mu karere k'imitumba, imitumba ihanamiye, usanga rero n'abarima usanga bitaboroheye kubera yuko haca habisuri, noneho ibintu byose ugasanga ntihacimbuka. Aha rero twebwe tumaze kubona uko vyifashe, tukabona kandi umwe wese afisa itongo ryiwe, undi itongo ryiwe, undi itongo ryiwe, n'iryo tongo rikaba ritamera, niyo twahava tugira rero inama tumvikana yuko natwe abenegihugu borima bakurikije imigambi mishasha nkuko ubushikiranganje bujejwe bugenda bubisigura. Aha rero icyo twaciye dukora cyo dushira hamwe gitwa kora dukore. Iryo shira hamwe rero akora abanyagihugu bavuga yuko abenegihugu ata buryo bafise bwo kuronka ifumbire, ata buryo bafise bwo kuronka imbuto. Noneho iryo shira hamwe riragenda kurondera amafaranga, iyo koperative iza kurondera amafaranga muri tujane microfinance. Microfinance sanzwe ifise icicari Bubanza. Bararonse amafaranga angana n'imiliyoni 100, hanyuma baca barondera rero abenegihugu boshobora guha imbuto n'ifumbire kugira ngo bashobore kurima. Ni nk'akarorero kubera yuko ino ntihari bayimenyereye. Aha rero mu kurima bagiye barima, umwe wese akarima, umuryango wose ukarima mu itongo ryawo, hanyuma noneho ugasanga bagenda begerana. Nk'aha turi murabona yuko ari imiryango ibiri yarimye. Turazi yuko mu mwaka uza aha ubundi muryango nawo ucurima, yuko benshi bamwe kumbure ntibayibona neza, ntibari baze ko ari ikintu kizovamo, ku buryo rero mu minsi imbere tuzosanga imiryango igenda irima mu matongo yayo, ariko ugasanga iregeranye, none ugasanga agasozi kose bariko bararima kandi barima ikintu kimwe. Muca mwumva neza yuko habonetse itongo rinini, kumbure abantu batabona ko rihari, ariko kubera yuko imiryango yagiye
irima yegeranye hano gasanga natwe tubashiye kuronka ahantu haniniya cyane icarimwe abantu bashoboye kurima bakarima igiterwa kimwe. Gervasi Ndirakobuca umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano ati twebwe abakozi ba leta dukwiye gufata ya mbere mu kurima no mu korora abandi barundi baturabire ko akarorero. Akagohe no vunira abandi nuko twese tutoguma tuzeye ku kazi ka leta, tutoguma tuzi yuko umishahara duhembwa ariyo zo duteza imbere ko nahubwo muri iyo mishahara duhembwa twoza turakura ko make make tukayashira mu burimyi n'ubworozi. Abene gihugu babonye twafashe ya mbere mu kurima nayo biha inguvu kandi bikabatera intege kugira nabo badukurikire. Kandi iyo babona twebwe turiko turarima bakabona twaronse umuti wo gupompa nabo bawuboneraho bagaca bakurikira nayo bikabaha intege. Nosaba rero yuko twese twitwa abakozi ba leta ko twese vy'ukuri twogira karima k'akarorero abene gihugu bose barabirako kugira vy'ukuri babone yuko twese duhagurutse turi kumwe n'abene gihugu ko iterambere ry'igihugu cacu rishobora kuboneka riciye mu burimyi na cane cane yuko abarundi barenga 90% bose batunzwe n'uburimyi n'ubworozi. None ko umwimbu ari mwinshi mu barimyi kuhesha agaciro mu barimyi bigiye kugenda gute? Leta y'u Burundi ibifisemwo uruhe ruhara? Sukuvuga yuko leta izobabikira umwimbu hanyuma ntiwugure. Umwimbu abene gihugu baje kwimbura leta irikiragira ibiharuro kugira ngo irabe igiciro kibereye kuko mwabonye umuceri hariho ibiraya ibigori mbere n'ibitunguru mu gihugu hagati umwimbu wabyo uriko uraduga ku rugero runini ya cyane. No kuvuga ko leta irawugura ikagurira bene gihugu igaca iwubika hanyuma ikazomenya ingene iwugarukana mbere ku masoko ku giciro kitavunye kugira ngo umwene gihugu nawe murabona iyo umwimba ari mwinshi abadandaza baca baza guhenda abene gihugu bakabagurira ku mahera make hanyuma hera nk'ukwezi cangwe amezi abiri bakawugarakana ku isoko uzimbye cyane. Leta murumva yawukwe mu bene gihugu ukawugurira bene gihugu izogarukana ku isoko cangwa abadandaza baze kugura ujana ku masoko abene gihugu bashobora naho nyene kusubira kuwikorako. Mbega abo muri koperative Siape biteguriye gute guhesha agaciro umwimbu bagiye kuronka? Turafise biri mu nteguro twaramaze gutangura kubiharurira ukungene dushobora gukora mu kubaka ihangare y'imiceri, mu kubaka ihangare tuzimburiramo ibigori hama tuzoshireho n'ihinguriro tonora umuceri rikawupakira neza ku buryo bugezweho rikabika n'intete z'ibigori kugira ku kiringo kanaka dukeneye kuzisya zisyebwe hama zishobore kuja ku isoko. None ko abari mu makoperative bagiye kwimbura vyinshi basaba iki leta y'u Burundi? Turabona ko umwimbu dufise ni mwinshi. Rero aka kamenyero ko kuvuga ngo umwimbu wabonetse ugasanga ikiro kiriko kiragurwa amahera 300 ico dusaba leta turayisaba ko yo turonderera ibigega rusange mu gihe umwimbu wacu tuwimbuye turonka aho tuba turawushira mu kurindira ko turonka isoko ihesha agaciro umwimbu wacu kugira ngo ntitugurishe ku giciro kidafashe turonka amafaranga akwiranye n'umwimbu kwaronse. Ikindi leta nyene ituronderera isoko kuko ni leta mvyeyi leta nkozi irabishoboye turonderera amasoko dushobora gushoreramwo uwo mwimbu mu gihe tuzoba tukirindiriye ku isoko iboneka. Leta duronse ingurane amafaranga yo kuba turakora ibindi bikorwa kugira ngo ntiduhagarare mu kugira ngo wa mwimbu wacu turonka agaciro igiciro kiduge baheze batugurire ku giciro ciza duce twishura bwa buryo bazoba baduhaye kugira ngo tubandanye gukora iyindi sezi zokurikira. Aha rero tukabona yuko hari ibintu byihutirwa tugiye guca dushimikira ko icambere no gutera intege bene gihugu kugira ngo leta y'u Burundi ibagurire uyu mwimbu ntibazoze barima ngo barimarime cangwe ngo badandaza bace baza
kubaca mu byahumye ngo bagurire umwimbu ku giciro gitoyi. Aha mu bushikiranganje iki kibazo turiko turagihinyanyura kandi tugira n'amahigwe. Hariho itegeko rya ncubahiro umukuru w'igihugu cacu rigiye gushigwaho kugira ngo dutunganye umwimbu mu buryo bufasha bene gihugu kwama bimbura ariko ntibacikiye intege. Aha rero hariho ivyo kugura umwimbu wa bene gihugu bose kandi tukawugura ku giciro ciza cyane. Ikindi cya kabiri nuko hariho n'itegeko rya nyakubahwa umushikiranganje wa mbere rigiye kujaho rigena umugwi urimwo abahinga bo mu bushikiranganje butandukanye, abo mu kiga ca leta, mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi, abajeje urudandaza n'abandi, kugira ngo uwo mugwi wame uraba umwimbu uzobukenewe gukoreshwa n'abene gihugu mu gihugu, umwimbu uzobukenewe kugira ngo dusabikanye umwimbu mu ntara cangwe umwimbu uzobukeneye w'umusesekara uzoca ushogwa hanze y'igihugu. Umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije ati ubushikiranganje bwaremeye kwishikira ku kivi nico gituma ibintu vyifashe neza. Ibi byo gukorera amakoperative harimo abagwizatunga, harimo indongozi zitandukanye ziri ku rubuga, ziri ku kivi hamwe n'abene gihugu. Abene gihugu bakabona rero yuko uyu mwuga wo kurima ari umwuga w'iteka, atari umwuga nk'uko bamabivuga wahebewe ba nyarucari. Ibi rero ariko navyo nyene ntibyizana, nuko mu bushikiranganje twemeye kwishikira ku kivi iminsi yose, kandi murazi yuko n'ubushikiranganje bwamaze kuva i Bujumbura bukagenda Igitega. Igitega ni hafi y'abene gihugu. Ibi rero byo kwashikira bene gihugu bica bitworohera cyane gose. Ibi rero biduhaye ingufu, biduteye intege, kuko ya ntumbero ya leta mvyeyi, leta nkozi yashikiriza ubushikiranganje kugira ngo umwene gihugu aronke, umuntu w'umwene gihugu uronke ufungura, hamwe n'umufuko w'umwene gihugu uronke amahera. Turiko turabishika ko mu gihe kitarambiranye cyane, kandi uru rugendo tukaba tugomba guca tuja kurugira no mu zindi ntara, hanyuma zoce tugira icegeranyo dushikirize leta uko twasanze mu gihugu hameze. Ukijanye n'iki gihe ca coronavirus, umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije avuga ati urabona turi mu gihe hari ikiza ca coronavirus, kugira ngo ntikituburaguze ngo tubure dusange twagize ingorane, twashaka gutera kamo abarimyi bagume ku kivi, ariko bagume bakurikiza impanuro zivuye mu bushikiranganje bujeje amagara y'abantu, kugira ngo twikingire, ntitwandure, ntitwanduze, kandi ntitugware, gutyo bitume tuguma dufise ingufu zo kubandanya tugize umwimbu. Kuri ino rima umwimbu twiteze ni mwinshi cyane. Abarimyi rero borema kuko leta y'u Burundi niyicaye iriko iritegurira kugura no kushingura neza, kugira ngo ntusesagurwe, gutyo umunwa wose uzogume uronka ico ufungura, n'umufuko wose uze wamane amafaranga atawanja wangura. Ashafasha dukuye nyarenga ngibyo riko reba nayo ngibukira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije bezuka ziriho bihoza abana ndekugura nama ndumwongere w'amagana asangiye umurimo ndamuganga kuri nyongo ngakura kwaje. Inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije, mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi.